Ihiganwa ry'urwaruka ruri hagati y'imyaka 18 gushika kuri 35 mu gutunganya imigambi y'akabirya mu bisata byose by'iterambere. Bihagarikiwe na nyenicubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Iryo higanwa yatunganijwe n'ubushikiranganji muvyo bujejwe, harimwo ubuhinga bwa none, urwaruka, ubudandanji, bufadikanije n'umugambi w'igihugu ujejwe gufasha urwaruka mu kwitunganiriza ubutunzi n'akazi PAEEJ, hamwe n'ishirahamwe rijejwe iterambere kw'isi PNUD. Civugo ni imigambi y'akabirya y'urwaruka, inkingi mw'iterambere ry'igihugu. Abahiganwa bazokwiyandikisha ku rubuga ngurukana bumenyi /akaburungu UNEDP INOWIC akaburungu minikotim akaburungu gov akaburungu BI kuva kw'igenekerezo rya 30 gitugutu gushika kw'igenekerezo rya 5 munyonyo uwu mwaka turimwo. Urwaruka ruzoba rwarushije abandi ruzoronka amahirwe yo kugaragaza imigambi yarwo mu ndwi yahariwe ihayanishwa ry'imigambi y'akabirya. Muri iyo ndwi kazobara akaryo ko gushira habona impano z'urwo rwaruka mu kugwegereza abandi basanzwe bafise uruhara mu iterambere n'ubutunzi, arabegereye leta canke abikorera utwabo. Rwaruka nimutangwe kazoza keza, nako rwaruka rumaze kwigira inama yo gukoresha impano yarwo mu kwitegekaniriza imigambi y'iterambere.